turi kumwe na Vestine Haci Ingingo. Vestine Haci Ingingo hari ingeso tubona iyadutse mu bakobwa aho usanga benshi biboneka ko afite umutima mubi, wibaza niko bimeze canke biri gute? Umusanzo niko bimeze, abakobwa ntibakundana kandi ibintu atari byiza, ntago ari byiza mu Barundi kazi no mu bantu babose abakobwa kugira umutima mubi. Ndabona biriho ku mutima mubi uwa bimeze gute nko bibona? Okay, sinavuga ko ari umutima mubi cyane ko atakintu bakorerana kibi, ariko abakobwa benshi ubona abantu bafise umunwa, uri umunwa rero umunwa urusaku uteranya n'abandi. Umukobwa n'umuntu ashaka kugira ibanga, sibyo ko agira ibanga, agira icubitse n'icubiki umuntu. Rero ari ingesa abakobwa usanga ukumva ngo yashwanye na fulani, abandi ngo ntibumvikana, ngo barigeze gutukana. Ibintu atana agaciro biho Murundi kazi mu bisanzwe kuko mufite abansi benshi kubera umuntu wasanga umukobwa yagiye avuga ibintu kundi mukobwa akabwira undi muntu atari navyo, kugira ngo kwa abantu bo basigaye bakora ibintu ugasanga kugira ngo bandike banganishe abandi bantu, kugira ngo umuntu fulani aboneke amenyekane nabi. Ugasanga n'uwo nyine ariko arabivuga nta nuko namuzi, kumbure yoba yarigeze no kumubona. Si byiza abakobwa mupunguza umuntu Abarundi kazi, sibyo? So yavyumvise ahantu ashaka kumuvuga kwate cyangwa kifona n'ibintu ko ibintu bibabaze abakobwa, asanga yo usanga abakobwa tuma dushwana tudakundana. Bamwe n'abaririmbye bo kwikanisa, abantu bakijijwe, ari ugasanga hanze y'ikanisa afite abantu benshi badahuza. Nta gaciro biha abantu. Niki ubona cyo kugira ngo ibyo bintu nk'ivyo bihinduke? Abakobwa bashaka kuri ibintu cyambere, bashaka kureka ibintu byo guteranya. Urashaka kuvuga nabi Vestine, uri kuramvuga nabi n'imbere ya boyfriend yawe arankunda, ugomba kuvyihoza kubera ushaka kumvuga nabi cyaba Vestine rekana nawe bari araza kunyandikira Vestine mambo. Si byiza rero, kubera ko niyo ugumye uboneka kuri umuntu uvuga abandi nabi, umuntu atsinda akabona nawe nta cyiza cy'abantu ubona, kugeza ubwo umuvuga abantu nabi nta byiza bafise bariya. Yani kubona ibintu atana agaciro, ikintu kwamfana umukino umuntu yakoze mwakwezi wasanze nashwanye n'umuntu, ariko ukabibika ukaza kubiha n'umuntu amenye uno munsi ngo Vese rashwanye na fulani, none uri kurabimubwira ikuva nshwanye na fulani nta kindi cyiza ndakora. Nta byiza abakobwa bakurikirana by'abakobwa bagenzabo, ariko abakobwa bakunda gukurikirana ibintu bibi by'abandi bakobwa, nta gaciro bibaha. So muri make ibibi nivyo abantu baba babona ivyiza bakavyirengagiza ntibabivuge. Nabyiza barabyirengagiza, guteranya abantu, gusakoza. Uri kuravuga umugore ifite umugabo utaranamuronka, uzomuronka umukuye. Imagine nka umuhungu ariko arazana umukobwa, kwanza abantu bose bazi no munyarusaku n'umuntu ateranya, umuzanye mu muryango iwanyu. Twebwe mu muryango wacu mumbabare abakobwa mukunda basazanje, uri umuntu uteranya uzoko mutujyanisha ducwana nishwanira na mama wanje ca ndakureka. Ntago yo kuzana nazo azari guteranya inshuti ziwe, ni ikintu kitabaho. So muri makoshi usanga nico gituma n'abahungu usanga bafata umwanya wo gusuzuma bakaraba ifamily y'umukobwa bamwo agira hano, ugasanga abonye ari family mbi umukobwa ateranya afise ibintu binyivyo twese mwe no kumuheba, ugasanga maybe n'abakobwa niyo mpamvu usanga bibera n'abakiri n'abasiko, kumbura hari gihe babarana babuze kumbure nkaho ni kushatse kuvuga. Kubera abakobwa kwanza, abakobwa bafise umutima mubi, abakobwa bafise umutima mubi no guteranya, kuko usanga yateranije abantu benshi kandi benshi bamuvuga nabe kandi benshi bababaza, nibo babo benshi nabonye numva ko ari abasingo. Ninda zo kugaragaza kwa gukunda ko mukundanye bazi ko teranya, nabonye baratinya ati uyu nzomubwira ikakigumye nazobaneranya n'abagabo bagenzanje. Umuntu iri guteranya abagore nk'abagenzi we azotinya guteranya abagabo, yirirwa aratuka abagore bagenzi bakobwa, azotinya gutuka mama wanje, azotinya kwirirwa arashona na sister wanje. Abasanga umunga arikaraharura umuryango iwabo ngene bameze n'ukuntu bakira ibintu, akacara abo umukobwa n'ibibazo zo baje kumuteza, akabona yagiye bikakajya makare. So iyo ni kintu urabona, iyo ni advice nzatanze ku bakobwa. Abakobwa mukwiye guhindura ino ngendo, kuko n'abahungu basigaye baraba bakamenya ati n'umukobwa bayeho ko afise family meze uko before agira ngo agutware. So rero nico gituma abakobwa bamwe usanga bibereye abasingo ko marigiye barabuze n'abakunzi, ko abahungu ubona burazi turaba ivyo bintu ingeso z'umuntu muko zimeze. Rero ino ni inyigisho nziza cyane, ndagushimire Vestine kuba ufise ibyumviro byiza kandi bifasha abakobwa benshi cyane. Ndizera ko n'ubutahuzo n'ikindi kiganiro soko byashoboka. Ego cyane mu rakoze. Ndi Eric Nyandwi, ino ni UBM TV.